Mbe murazi ko kera abanaka n'abanaka batashobora kwicarana. Mbe murazi ko kera hariho amakartier amwamwe atakwiye kujamwo amashuri n'amavuriro. Mbe murazi ko kera abanaka biga kugeza mu wa gatandatu gusa kugeza 6e yonyene. Mbe murazi ko kera aho naka ari naka atashobora kuhicara bamenye yuko yahicaye yagira ikibazo. Mbe murazi ko kera abana kutigera babona kwivura ku muduga bariko baratwara umuduga. Mbe murazi ko kera hariho ubuzi bwari bugenewe banaka gusa, banaka batigera baronka akazi vyaherereye. Banaka biga n'uwahejeje nta kazi yigera aronka. Ivyo bintu ndabivuze nshatse gukebura bakagenda n'ababa Pacifique ninahazwe bamenye yuko uruhigi rwamaze guhindukira. Ibi ndanabivuze kandi ntavyo nabonye ariko naravyigishijwe barabimbwiye, ndetse na bamwe bariko baradukurikirana ngaha baravyiboneye bonampenyutsa. Iki kintu ndiko ndavuga ntimugifate nko kumengo ni kintu kinini cyane, ariko ni ikintu gito ariko gifise inkomoko yacu kandi gifise n'insiguro yacu. Mu bisanzwe ugerageje kuraba ari amakartier kanaka n'iki gihe ugerageje kuraba ubona neza yuko evaluation itayihari, batevoriwe abaguma kwa kundi nyene. Bantu bamwe babayeho nk'abanyagatumba, abasangwa bo mu gatumba. Basangwa bo mu gatumba nibo bantu batigera bubaka amazu meza agezweho, bama muri bwa buzu nyene bwubakishijwe amatete n'ibivu. Muzogene murabe na za Musaga, kenshi ku Musaga amazu menshi yaho n'amazu ya kera gusa. Reka tuvuge rero ko banakabariye nabi. Reka ndababwira ikintu kimwe, aba ba Pacifique iyo batafata batera akajagari bagashiraho intahishize, bagashira aho intahishize, bakemera ibiganiro, jewe ndazi neza yuko ubu nabone babashikirwa, kuko leta yacu n'umuvyeyi wa bose. Ariko umuvyeyi nawe umwana amaze kubikigaba akomoka aramureka. Abomotse nibo bari gushigikira no gusabira leta kugira bubakirwe ibi nibi. Murazi neza yuko abashinga amateka ikintu baba bajejwe. Mushinga amateka icabajejwe, abajejwe gukora kuvugira abatwara. Dufise ikibazo ca muyaga nkuba vuto. Muzakamenge kera nta muyaga nkuba bari uhari, nta mazi yari ahari, nta mabarabara yari ahari. Amabarabara wasanga yibereye mu makartier yiyo kana amakartier anabaye cyane, ahantu hanabishe cyane no kugenda usanga no hari amabarabara meza. Ndababwiza ukuri yuko gushika kuri no saha umuntu azi yuko ari umunyepolitike agishira imbere ibi bintu, uyo muntu nta ntambwe azotera kana azoba ari karakwegera bene wabo. Aho sinshatse uvuga yuko banaka mu ntwaro batarimo, barimo ariko nabo umutima. Ino leta ni ikintu citwa ivangura yarakigwanije kandi irakigwanya kandi iragiharanira. Ivyo bintu ntibikibaho. Jewe itemonyaje ndayizanye ngaha. Ejo hari umubibi twariko turayaga wo mu muryango, yaranyiganiye arambwira ati Imana ishimwe. Yambwiye yuko yari karumviriza ikiganiro cakahise ka nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Umubibi yarahagurutse arambwira amajambo y'inkora mutima, arambwira ukungene bobo bariwe bararibwa birakomera cyane.
arambwira neza yuko kungene washobora kuja kwa muganga bakabona gusa tuyuninaka kugira bakwakire ikaba ingorane. Yarambwiye ukungene atigeze abona ishure muri quartier yavukiyemo ya Kamenge, atigeze abona ishure. Yarambwiye ukungene bari umutima abandi, aravuga ati Imana ishimwe aba bagabo babiri. Yambwiye neza uko nyene ati twebwe abanyakamenge abantu badufashe mu mugongo baduhaye ijambo naba bagabo babiri. Urabona wa mugabo wa mbere urumva wewe n'amazina nawe ibuka cyane umva aza akubwira ngo aba bagabo babiri ngo Imana ngo ibahezagire cyane baraduhaye ijambo ngo ndafise amatara mu nzi wanje, ariko kera twe nta matara nivyanakunda. Arambwira ati amabarabara amapave esha ibintu vyinshi. Dushimire cyane bano bagabo kuko abagabo iyo batabaho twebwe nk'abanyakamenge ntitwari gupfa twararonse icitwa umuyaga nkuba. Imbono yanje ni rero leta yacu nkuko ari umuvyeyi wa twese nkuko yamibikora ndase kandi kwisabira yamana no mutima wo gukorera buri murundi wese itaravye ngo uyu no murundi ngo nta murundi umunaka kibaho, habaho umurundi umwe. Umurundi niyo mpamvu nyakubahwa abayitwa Sebarundi, ntabwo ari Sebahutu, ntabwo ari Sebatutsi, ntabwo ari Sebatwa, ni Sebarundi. Niyo mpamvu yitwa Sebarundi. Niyo mpamvu ubona neza yuko nubwo babaye ibigaba hari ugendura be mu Ngagara hariyo amapave haragendeka, kandi inzu kubaka inzu bamwo si leta yubaka, oya kubaka inzu bamwo si leta yubaka, ni wewe wagura ubwonko ukayubaka. Ariko amatara ntacikagurika, amazi ntakama, amabarabara ni meza, urakora akazi kawe nkuko bisanzwe, ubura amahoro menshi cyane kabisa. Rero jewe nshimire buri munyakamenge wese yafashe aravuga ati jewe hako noguma mba mu Kamenge reka je mba kuba mu Gatunguru mbe mu nzu nziza, reka nje kuba mu Carama kuko ugerageje kubiraba ekonomi nkubu ihari abarundi dukoresha benshi. Hariho umurundi usanga adafise capacity yo kuba muri iyo quartier. Udufate abanyakinama ha mu Kinama benshi nta capacity bafise yo kuhaba, usanga baba muri zanzu za kera, inzu zibanze imyaka 40 ingahe. Ariko aha mu Gatunguru za gahahe haracagendeka, urashobora kugurisha mu Kinama ku muntu afite amafaranga, ukaca uja kuba mu Gatunguru cyangwa mu gahahe ukagura parcelle ukabakamo n'inzu nziza cyane. Twese niko twabigenjeje kuko mu Kamenge inzu je nabamwe nakuriyemo example, iyo nzu yubaswe muri 2000 ibaze gushika 2025, ibaze imyaka 25 ubaye mu nzu ushobora no kuyisanura. Twarasanuye biranka irava, ariko nta mahera umuntu abafise ko usanga ufise ya mahera yo kujya no kuryama gusa n'utundi tubeze kwambara. Ariko ndaraba ndavuga ati no bana kabaragurishije ubaho baba twonyeme ngo barataye ibanga, ariko iyo bagiye kubo babaho neza, amabarabara ni meza ameze neza. Nka gahahe urinda ushika ku rugo utururutse ku moto, imodoka zirashika, urumva. Okay, aba bantu baba muri za Kinama canke umunyabuyenzi agurishije mu Buyenzi akaja kuba aha gusa mu Rubirizi, inzu yubaka mu Rubirizi usanga na parcelle afise isumba cyane parcelle mu EDRS mu Buyenzi gusa. Je ndazi mu example mu Kamenge parcelle $200,000 $200,000, aha mu Gatunguru guri parcelle $50,000 ukubaka inzu ivari $50,000 canke 70. Urumva ko ufise umutahe kandi abarenzo ikwiye kabisa. Nubwo kubaka inzu $1,100,000 waguze parcelle $50,000 kandi nini cyane, ndazi neza yuko n'abana bawe bopfa barya kabisa. Rero tumenye kwagura kubaka igihugu cacu, igihugu cubakwa muri izi nzira nyene, uko ibi bintu ubona umengo birasanzwe. Singoma ngo baguhe credit ngo murinde, singoma leta nizo kugabira amafaranga ngo akira, banza kwanza uteka umutwe wawe
y'ukungene uzobaho ivyo bintu bizokunda. Reka ndabashimire cyane mwe mubanye nanje duhure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.